Mwaramutse hari inkundi kubona abarundi bariko baracelebratinga inkuru yuko Serbia yemereye ko abarundi bashobora kuja muri Serbia ata visa bisabwe. Bo umengo iyo systeme yari ihari uko navyumvise, abarundi baca baragenda bashitseyo baca aho kuguma muri Serbia baca bigira mu bihugu vy'Iburayi biteye imbere. Kuko nibaza ko Serbia kumbure atari igihugu nubwo kiri Burayi kiteye imbere, donc kiri mu gace bita ngo ni Europe de l'Est muri kahise. Novuga ko vyari c'est pas sinuze ko novuga ko vyara communiste mugabo cyari muri Yugoslavia, kirigaburamo bibiri. Hanyuma donc ivyo bihugu ntabwo vyateye imbere nk'ibihugu byo muri Europe de l'Ouest, Ubufaransa, Ububirigi n'Ubudagi, nubwo navyo nyene ubu situation ziriko zirunyuka. Alors ico gihe ngo abarundi baragenda bagaca bayigira inzira yo kuja mu bindi bihugu, na cyane cyane ndibaza Ububirigi. Hanyuma baca barabihagarika kubera arumva habayemwo abuse. Sinzi impamvu Serbia yarondera abarundi, sinzi ko hari yubuzi abantu muri Serbia mumbwira. Hari umuhungu neza kubona ariko arakora ama video muri Serbia ngo akazakora, mumbwira ubuzi buhari. Je nibaza ko atari igihugu giteye imbere cyane, ariko kumbure kiraruta Uburundi. Ubu rero numvise ko hoho bameze nk'ababigize bikomeye kubera umenga bavuze ko izo bita passeport ordinaire, donc umuntu afite passeport isanzwe ko atarimwo. Abo bavuze ni passeport diplomatique, donc abantu baba diplomate novuga baserukira Burundi canke n'abandi kumbure bitwa diplomate nibaza bakora muri mu bushikiranganje bw'imigenderanire, ngo na passport yamba vuga ngo do service. Iyo je sinabwayumve kumbure munagiye ku kazi yatumwe ko canke yarungitswe na leta, ibintu nk'ivyo bijya bitangwa na ma mission. Bon ico gihe ngaca nibaza none ico kintu gifisa akamaro akahe iyo visa itareka abene gihugu bose ngo bagende muri ico gihugu? Akamaro umudiplomate n'ubundi ni gake babima ama visa, uwaje gukora akazi nawe ni gake babima ama visa. Ariko kandi ikibazo none Serbia uri umudiplomate uzoyikoza iki iyo visa free? Uzoja gutemberayo nka vacances kubera iki? Jewe mfise passport nziza, ama passport menshi y'Iburayi ameze neza. Ubu ufise visa free mu bihugu vyinshi, ugenda ku ata visa. Ndashaka kuja mu bihugu vyose presque vyose byo muri Asia nk'akarorero. Mugabo nta avantage nini ahero, nta kamaro kanini kahari. Kubera iki? Ubwa mbere hagi usanga baguhaye iminsi mikeyi, kumbura 30, kumbura amezi 3 au maximum. Mugabo ushitseyo nta kintu, nta kazi kaba kahari. Donc ico kintu kigufasha gusa kuri tourisme. Musanzwe benshi bakoresha muri tourisme kuja gutembera, gutemberera umuntu. Nico kintu niyo avantage hari, nta kindi avantage mbona. Avantage iba mu gihugu kiba kirimwo akazi, cyane kumbure bemera ko umuntu ashobora guca agumaho regarema, navyo nibike canke nkuko bakigira ikiraro. Mugarumva uvuze ngo abadiplomate n'abarungitswe muri mission ubagire abe bagira ikiraro Serbia, urumva ubuvyishe. Uvuze yuko uzorungika sepa abadiplomate n'abakozi ba leta bashitse bagaca bigumirayo, ico gihe nayo nazosubira bayihagarike. Kandi naho nyumva uri kurahomba abakozi novuga bakamaro. Yari abandi bantu basanzwe uvuko nakari abageni b'ishomeri, mugomba bari kurungika abantu b'abakozi ba leta baje guhera muri Serbia canke kuja muri sepa mu bindi bihugu. Donc ndi kwibaza iyo visa free imaziki. Bo twibukanya kandi ko erega si Serbia yonyene, hari ibihugu vyinshi ushobora kugenda visa free uri mu Burundi. Nibaza kwanza mu ibihugu bikomeye nka Singapore, nibaza na Malaysia kirimwo, za Philippines n'ahandi. Ego ushobora kugenda ata visa bisabwe. Mais alors ushitseyo then what? Uramufasha kugenda none ushitseyo uvuye mu Burundi ukawikoko dufaranga twose ngushitse hari ucukora iki? Mwarumvise n'abarundi bagiye, sinzi igituma atidekaraye mu bihugu vya mbere. Mugabo Singapore ntiyemera impunzi, mugabo no muri Philippines bidekaraye baca barabafata. Nahoze ko babarekuye babangwiza kuri aeroport. Sinzi kumbure iyo binjira mu gihugu bakabanza bakitwa abaturiste hanyuma bakidekara mu nyuma. Sinzi ko vyagenze ukuntu abantu bidekarara, ariko ndi kukwereka yuko mu bisanzwe
nta nyungu nini irimwo kuvuga ngo wowe uri ngo wagiye mu gihugu iki n'iki. Inyungu ni mu gihe conyene uba ushobora guca uronka ahantu ukagumayo canke ukaronka ahantu ukora akazi canke ukabigira ikiraro. Sina nkuko nabivuze hari ibihugu vyinshi n'ubu bifise visa free y'u Burundi, ariko n'abantu benshi bazikoresha kuko uramve bisaba amafaranga. Kuko uje muri Serbia, ibihugu byo muri Europe hose, urana Kenya kutuja kujayo ata amafaranga, bisaba ko ayo mafaranga yawe uyarekipera mu gukora akazi cyangwa kuja mu gihugu kizima. So sinzi rero iyo mumbwira abantu muri indeno, abantu muri kubikurikirana, iyo visa ikintu ifasha umunyagihugu asanzwe, igituma abantu bariko baravyina batamba ngo visa free, na cyane cyane iyo itarekuriwe umuntu wese. Kumburi barekuri umuntu wese, abantu bogiye baragenda nyene, umuntu agateranya udufaranga muri famille, hanyuma ashitseyo akagwaragwaza, naho bavuga ngo bazozibira. Ntawuzi uko bazozibira, ntawuzi ko umuntu azoshaka bamwaka passport. Mugabo ninda bakeneye passport yikura cengetera passport washitse mu gihugu ca mbere n'ubukikeneye. Sinzi ukuntu bazobigenza kugira ngo ivyo vya mbere vyabaye ntibizosubire. Nibaza ko ivyo byo gukuramwo ama passport ordinaire yari muri iyo nzira. Mugabo kandi cyo kuma wibaza, none abantu baba diplomate bazokora iki kuja mu Burayi, bizobafasha iki kuja muri Europe de l'Est? Je ne sais pas. Simba ko mu vyumvira je nuvumenga nta kintu kinini bizokungura, kandi ko atari bishasha ko ari ibindi bihugu vyinshi ufise visa ushobora kuja visa free. Mugabo ikibazo ni ushitseyo then what? Niyo cyo kibazo kihari. Bo sinzi mumbwira mwebwe mu vyumvira, je mbona nta kintu kinini novuga ko cakarusho, ariko na cyane cyane kukuntu abategetsi bikunda bakaja kwisabira visa free bonyene, ngo abandi abanyagihugu basanzwe ntibakaronka visa. Ivyo biteye isoni, ariko bo niko bimeze. Mugabo je novuga ko nta kintu sinzi gituma inama nshinga amateka ija gukorana bakora ibintu bihambaye na bintu je mbona bikomeye. Sawa mumbwira, mugira amahoro, tuzosubira. Bye bye.